murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri. ubuheruka muri murikira ukuri. None ushaka tuje gukora iki ko amatora yaheze gatandi? Tugende kubugariza tubasarane tubembe ubu rero ushaka tubareke bagayagaye nkuko mengo twebwe turi bijuju kiranazira. Umviriza tantine je nukuri ubu nta kindi kintu ushaka atari amahoro. Ico gipfu yo ubwo wovyagwa n'abarengero gakuru. Vyahavuye bigenda gute? Mafoza umviriza ukaba udafise rendez-vous na Gakima ntiwinjire. Ego kweri uri kubwira jewe gacondo. None wari ufise rendez-vous? Mbisa ubu rendez-vous yiki kugira ninjira muri bibiro mbanza gusaba rendez-vous niyugure canke ndawubomore. Mafoza bukebuke ndagusabye condo mbisa aha jewe ntegerezwa kuhinjira vyanka vyakura. Ndabira umuhungu uriko urantangira. Mafoza ndagusabye ugenze Igice chef ni yari mugabo ngo mugabike behoho niko bereka akora yiyugaranye yiyotse iki. umviriza Mafoza wewe nimba ufise ibyo umubwira urabanza usabe rendez-vous hamuzoza umunsi azoba yayiguhaye. Udafise rendez-vous hangu ntiwinjira. Yoho jewe Mafoza have mbesa ndakwereke mbesa shacondo mbisa ugura ingoga oya mbisa Mafoza ndagusabye reka kubomora uyu mwango reka mbise wowe mvira mu nzira wendeka oya nukuri n'ibiki bibintu condo qu'est-ce qui se passe? Pardon chef nukuri nari kongerageza kumubuza arananira. Mupfasi ego namahoro wewe ubabona rendez-vous nga uri kubaza jewe mbwira ahubwo wewe ni kubera ko ukora wiyugaranye mugabo banyena abaje vyibano bose nuko. Mupfaso woshora kumbwira neza ikikugenza uti aho warinze wiyugarana utakizi none uzo kwiyugarana kugeza ryari? Urashobora kutuvira mu biro kabura gushinya. Eka Mafoza mbe Mafoza ko naheruka ukomeye we byanse kuva ryari? Ntakomeye urabibona jewe ngaha sinaje kwanika amenyo ibi biro urazi neza ko biba vyicaye mu musengezano wanje kuru. None ari hehe kutaje umuzani ngo yicara kure? Mafoza wowe urazi ko ndakuzi? Urazi ko ndakuzi wewe ndakuzi. Umviriza rero ndakwisabye rero umviriza ubwo busuma bwanyu jewe se nshobora kubwira jewe nta mwanya wo gutamfise uravyumva? Nije ndawufise genda uraba hano usarira atari ngaha wavyumvise? Utikega washira soni y'umusuma we genda usarira handi hejuru yo kwiba amatora ugira utangure no kuntuka. Umviriza nakubwiye ndumva nimba udafise ico ukora uragakorwa mu ndanitabi viraho je nifitiye akazi kenshi. Yo mbe mana kugira urema baseruko wavyumviriye nta mana we uzikura ngaho jewe hano kwitako bigacaho Mafoza sigaho ndagusabye ndakuracona ndakurana mu kosori ryo sofa angiri ikiryo yicana ngo mukecuru angiri ndeka condo ahubwo hinge nkwereke hinge mpamagare security. Oya nukuri oya mpamagare security gufasha security ingo mubaho uyu musazi. Igo mbe mana ya turawuzi umunezero wose nibihe Igo ndagukunda Igo ndagukunda warampinduriye ibihe vraiment sinumva n'ingene no gushima Queen oya ubaye je sinemeze kubona umunezero nkuko vraiment Igo oya birantangaje Igo umunezero w'ubutore kweri umva ndagukunda warampinduriye ibihe vraiment sinumva n'ingene no gushima umva wewe nyene abandi bavuga ko Imana yabahinduriye ibihe nawe ukavuga ngo ni jewe yewe ibintu birakomeye sha ego vraiment ni Imana mugabo ndazi ko yacishije kuri wewe tout simplement umva ubu ndarya
nkaryama nkasinzira ndi alaise Kwine wabaye iki wewe no munsi je birantangaje oya ni juste era dovina gatoya ndakubwira urazi ko ubu kanyenyeri ataha kamvugisha ko musakuzinye byukuri oya maneka kumbesha byagenze gute none mwarapfuganye cyane nagiye niwe mwavuganye Igo ndakuzi urakunda kwigirisha utuntu twawe juste nyene merci ko waramumvugishirije je suis none je twarafuganye na kanyenyeri none sinari nabigusabye sha oya sigaho no kuri donc ushaka kumbwira ko ataje mwavuganye uya reka sinubahutse kumunja mu maso umenye ngene sikandi ndamutinya nyene umutinya kubera reka kuvumviriye muri Kano Web TV kanyenyeri turasubira no kuvugana ico nicambere oya wait gato ndaramubonye cankata wait gato numvise neza cyangwa uvuze ko wavuye muri Kano Web TV umviriza shaka ko ndakubwira honyine na lettre de démission nagira ndakubwire yuko vyananiye kuyimwihera burya nabanje kwirungika nundi muntu iyo nkuru yo ni shasha bwawundi nta makuru ngira Igo nyene waravuye muri Kano Web TV ya kanyenyeri pi hewe nukuri kanyenyeri yarangunduye ko ngora habiri urazi kintu cyambwira yacambwiye ati cyagura kinanje kubera nari ndondera nengene yamahera kandi nawe urabitse nace ncagura cukura mana we yo kanyenyeri yarabaye desu sana wangu naho nagiye nukuri kwinye burya decision nafashe kweri nukuri sindi fier sha deme ntavyo wamubwiye kweri uye nukuri ntavyo namubwiye cyo uretse ko ndikunda guhenda Igo habaye iki kugira asubire kumvugisha bazi sinzi kabisa kweri Changira ngo ni igipeho yarabimubwiye oya igipeho wenda bizi ko atari we vraiment none ubizi gusa none ko atari igipeho yabimubwiye we nawe je burya niwe niyumviriye nta wundi Ega nanje nkawe nene navyiyumviriye ko yoba ari we gusa nyene ndamwegeye yarambwiye neza ko atari we bon ngira yabonye ko guhora ubusa ngira kandi atanumwe yabimubwiye ndarushega mana sikije mbonye ndashitse hano nicari ubwo wewe uramabuye uretse aho twagatambukiye hewe ndiko ndatambuka nta na kimwe numva nicaye sasa niyo numva uburuhe bwose birumvikana hewe ariko ntaco amakusa arahetse ego vraiment urya bebe byose birakwiye ntaco sigaje kugura aho uzoca uryamuruhuke mu kurindira ko uwo mu diaspora ashika ati diaspora sha sport ndamugiranye nibaza ko atazoteba kuza kweri naraba ahubwo anyaruke ndakumbuye guterura akabebe we na bebe gamana hewe ihena ningene twicaye tanisho dufise we kadogo ivyo dufata turabizi nyarukana turahwereye n'inyota ahubwo cane wewe n'iminwa yumye ntiworaba reka ibi n'ivy'iwacu nyene ugabasha n'ukuri turakwiye gukunda abamama bacu je mpora numva nakakwe ningene karara kwicara sha ego vrema n'ukuri bubahwe vrema ahubwo nyene uranyirukije bwa bundi kwine waramusavye imbabazi reka shari reka sicoroshe narabuze aho mpera ubu nyene gusa natanguye kuza ndamuvugisha nyene kugira prepare le terrain kimya oya bizotaba biza ni bukebuke espero mugangira karumiwe usubiye kwavugisha hiva nakone ntikavyumva me narabonye vraiment ko kararyohewe narakishe n'ukuri yo kari karababaye je cyane ubuntu wacu wigirwa ko nyene ukamusaba ikigongo ukamupivyara serekari si ibintu vyo gupfa kuvuga mugabo ntaco nyene nzorondera akanya keza ko kumusaba imbabazi ntaco ariko ibi nibikigamana yaje ndabira ibi bintu saje n'amahoro kukanguka amahoro namwe yari ni YouTube impaye notification ko ababone baguma bagabanuka none byakenze gute ko naheruka Kano Web TV bayikunda nibikubunaho ari aho hari kera uheruka inzira muci inshuti yanje kuvaho cukura TV ziye sinokubwira ibintu biko biranshikira franchement sindabitahura abantu nabo barakorana vraiment hajya abona ko cukura TV ari ikora neza gusumba Kano Web TV wenda kugiye kuva mu matora cukura TV yaravumye ku rwego rumwe rutabaho muganyene ni kwera bijya bintu bashikiriza biratahuritse bashikiriza iki ko je bintera n'isoni gusa nyene ntibutse ko ari niya mama wanje nuko birateye ubwoba
amakuru bashikiriza arahengana ibihuha vyovyo nivyo vyabo gusa none gute abantu bayihurumbira si pas possible sitahura ico udatahura abantu ngene bameze abanyarusangi benshi bagendana ibikomere vyo muri kahise kuri bamakuru acafuza abandi baba bumva umenga arabihoreye donc nko bavuze abaseruko nabi umurengera ca yumva yishuka mve nuko nyene umuseruko nuko ico nico kikwereka ko ibikomere vya kahise bitarahera raba nama commentaires ahari izi nkuru batanga raba ngene zisunikira abantu mu vyiyumviro bipfuye gusa c'est dommage c'est dommage je nuko simbona nico nokura franchement John wano big ngaho wenyene yenda Itagara nagata yatashe yibere mu cumba hamwe uno munsi ni watevye gutaha hewe eba ndarushe sana uno munsi twagize repetition y'indirimbo nyinshi bwa pare sana asha nawe uko ndakuzi asha batabigize neza ngene woyemera ko bataha asha ndabona vyumva buri atari one love makurema nibarika asha six burya kuzana no gukora asha ndakuzi beruda wiguze ewe wabuze icupa uno munsi yewe waginguri uga neza shache oya jama muri igishe rutagara reka ahubwo John je mbonye abapolisi benshi aho nciye yo no hafi ngaha bariho aho imbere wose ndabaciye ko mugabo nibaza ko atana kimwe ngira bari muri patrouille isanzwe oya reka none karabaye ndafashwe oya ndabashanyegetse oya nibikenewe nawe nibo bagarutse gusa kandi mu gatondo bari ngaha oya reka none kare ko batahora bagira patrouille mwijoro yo habira ndafashwe oya cubitekana je isi uko batogaruka kandi batari bakubonye ngaho reka basi ndakwereke je ndafume soka niruke oya mvuduruke usoka ndakubye ko bari ngaho imbere isi wano vaho cha bakuruma Jone nuko ko misi yanje yakwiga ugurura oya Safari murugurura cyane mu sinakubwiye gabi ushaka ndarumene ni wugurura ndagusabye wugurura yenda babaye umuntu yadodora mukangugurura ugiruta ubanze ndira murabona ingene mugana mwari mwese kugura kumbe muri ngaha chef na mahoro kumbe John yaranyeke ngaha wesa chef hagera hone ngoga Mabaria chef nyarutsa tega amaboko wa muhimbiri wenda gushira ko amapingo uratwe waratugoye wa mugesera chef ndamake wewe kwanza nindanye ngaha jewe ni wewe changane twe tukutwaye nawe arafashwe mukurindira kumenya uko bizokurikira reka tube turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko kandi nkuko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe Condo yumvisha mugenzi we ko bisunza amategeko agenga usine bafise uburenganzira bwo kubaza umurongozi yafashe ingingo badatahura mbega mweho muvyifatamwo gute intererano z'uno museka tuzihere kuri ni y'ubuntu Firmin ava ibururi mu kivuruga yagize ati kubwanje numvirije ikiyago ca Condo na mugenzi we noteri intege Condo kuko naho umurongozi gakimayo gerageza gukora nabi na cane gukumira abo badasangiye umugwi azoca yisanga nabo bari bawusangiye bamwiyambuye mu mvo zo kutabagisha inama ati naho yo bigenza gute ntashobora gufata ingingo ari umwe ati kuko niyo mpamvu umurongozi bwose ategerezwa kwama hari amakomite na karengo umutwe umwe ntiwigira inama undi munywanya yatwandikiye ni Nahishakiye Desire ava mu ntara ya Gitega muri commune Shombo muri zone ya Nyabikere ku mutumba wa Rwandagaro yagize ati ego cane Condo ntabesha ati natwe bwaho duherereye ati birashika indongo zigafata ingingo itumvikana atariko ntiduheza ngo tunume ariko kandi ntiduca tugumuka tubicisha mu nama ya rusangi ati gutyo tugahanahana ivyiyumviro tugashika kuco duhurije ko nakareba inama bigira imana ati kandi ngo inama isumba ingimba yarangije hanura n'abandi bameze nka mugenzi wa Condo ko bohinduka bakamenya ko ukutavugana ari ryo soko ry'amazimwe
Ndayiragije Anita akaba ava mu ntara ya Butanyerera muri komine Matongo muri zone ya Ngoro yagize ati ico ndivyavugwa biratahuritse naje wahongeza amaso yanje niko bimeze kuko umurongozi mu vyajejwe harimo kumviriza ibibazo vyabo atwara akabitorera n'inyishu ati umurongozi nawe adashobora kumviriza ibibazo vy'abajejwe akwiye guca asubirizwa ku kazi ati kuko amabanga bamushinze ntayabashoboye kuko ngo ubika ikaramu mpuzu rigaheza rikaguturira. Undi munywanyi yatwandikiye ni nkuru nziza Alexis ava muri komine ya Mugere mu ntara ya Bujumbura muri quartier ya Gisyo no musaka batwumviriza i Dubai yagize ati abakera bati ubugirigiri bugira babiri atariko kandi ibigiye inama bigira imana ati abantu bagiye hamwe babwirizwa kuba bafise ububaje imbere icabahamagariwe ni ikwirikizwa ry'amategeko ashizweho na bene umugwi ni muri ico gihe nyene uwugize umugwi wese abwirizwa kumvirizwa mu ntumbero yo kunama rimwe ati ni naco gituma uri mu mugwi wese afise cabaza iyo habaye ikitagenda neza mu ntumbero yo gukurikiza ivyashinzwe yabandanije agira ati ndashigikira ko iciyumviro caco ndeko co kwama kiranga abantu bose bashimye kuja hamwe kugira bagire mugambi w'iterambere ati nanje shira hamwe ndimo ryo mu kibano ndabona ko inama isumba ingimba umugambi wose turawiga ko tukaraba ko iterambere rusangi ko byubahirijwe gutyo tukawurangura ati ni naho wari we wese aheza kiyumva nk'umunyeshira hamwe. Igor Kamaro ava ku mutumba wa Murunga muri zone Jenda muri komine Gwibaga mu ntara ya Bujumbura akaba ari umunyeshuri muri universite yitiriwe abamajusi yagize ati ko na condo yumvisha mugenzi we ko bisunza amategeko agenge izine ko afise uburenganzira bwo kubaza ku ngingo z'umukoresha badatahura je kubganje ndashigikira ico ciyumviro ca condo mu kugerageza kwereka mugenzi we ko atoshoka aja gukora imitahe yiwe ariko akamuha intumbero y'ingene yubo bikora mu kubaza gerant wa izine kuri ico cose kitagenda neza ati rero kubganje novuga ko bigoye kubaza ku ngingo y'umukoresha atariko yogerageza kubaza bari hamwe nko mu nama ati kuko hari aho rimwe na rimwe umukozi azabaza nko ku ngingo y'umukoresha ugasanga araburabujwe mu kazi kiwe ndetse bakanamwirukana bivuye ku kubaza ku ngingo y'umukoresha atari kugiye kuraba amategeko ugasanga umukozi nta makosa mwagira ati rero kubganje mbona bogerageza kugenda buke na cane bakabibariza mu nama bo babikingiye ati kuko bitagenze uko bakamubariza hatari mu nama wohura tabuzi ivyo abagiriza ugahura baraburabujwe ndetse n'akazi bakagatakaza bivuye kuri uko kubaza ku ngingo y'umukoresha ati rero ndatera intege abantu bafise iyo nyifato ya condo yo kugerageza kuremesha abagenzi babo ndetse bakarya n'umutima amenyo bakabaza kuri ico cose kitagenda neza ku ngingo z'umukoresha ati nakare abakera barayamaze bati ukurutabaza ugasaza utamenye kandi ngo kubaza gutera kumenya. Reka intererano z'uno musi tuzirangirize kuri Ezekiel Ndayisenga ava mu Butanyerera muri komine Tangara muri zone ya Mubanga ku mutumba wa Ntiba yagize ati condo impanuro atanze kwa mugenzi we irumvikana ati kuko imbere yo kuja gusaba umutahe wiwe bobanza kuja hamwe bakiga ibibazo bihanze ishira hamwe na kare ya komite nicibereyeho ati nimba umurongozi yanse gushira mu ngiro amategeko barafise ububasha bwo kumusubiriza bagatora ubushobora guteza imbere ishira hamwe ataravye ibinabiriya ati kuko barongozi nka Gakima bari bakwiye kwikubita gashi bakamenya yuko ijya ntebe bayishizweho bizewe. Reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha tubonereho n'akaryo kugusaba imbabazi mwege mwese mwatwandikiye ariko tukaba tutashoboye gusoma ubutumwa bwanyu ni kubera ko akanya katubanye gato ubu naho niwa mwatwasomera akabazo ku gice mweje gukurikira akabazo nakagakurikira Alice na Kanyenyeri ntibabona icokorwa kugira ibikomere vya kahise ngo bihere mbega kuri mwebwe hokogwa iki ndasubiramwo Alice na Kanyenyeri ntibabona icokorwa kugira ibikomere vya kahise ngo bihere mbega kuri mwebwe hokogwa iki akabazo murakumvise mukaba mufise ico mushikiriza nimutwandike kuri ya nimero mumenyere ariyo 61 ubusa 9 eka nawe wowe wifuza kwironkera igikino murikira ukuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp mutwandike kuri nimero 61 ubusa 9 hama duheze tugushire muri uwo mugwi mushobora kandi no ku mbuga zacu arizo Facebook hamwe na YouTube imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cagice c'amajana 925 muri gwa kurikirana bw'igikino murikira ukuri murakoze naho butaha cari igikino murikira ukuri murikira ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza